Hari ku munsi wa gatandatu heze aho abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kwibarabara rija mu Kizungu aho bita kuri 09 bagiye babona imodoka basanzwe bamenyereye ko ari ya komiseri atwara igipolisi ku rwego rw'intara aho nyene Muyinga nkuko ijisho rya Europeya aho Muyinga ribimenyesha iyo modoka yari ireruye ubundi mutegetsi ivyo yakoze ngo vyarabayobeye nkuko umunyagihugu yavyiganiriye Europeya mu bisanzwe niho amatara ya parika imodoka ari pick up fise plaque amajana kabiri abayizi bamenye ko ya komiseri provincial ngari Muyinga mugabo bashunde mu shefu ngo ni komiseri ngo wa PAF numva abapolisi bakorotse hasi bafata amamoto yose umwe wese moto yiwe ngo gumatanga amafaranga 10,000 220 hakuye n'ibihumbi hitana hanyuma inyuma y'ivyo atafata imiduga yekizava ngo ziraho nyene ayihagarika asaba idokima arenga imodoka itakiye kamamatera hejuru basha amafidingi menshi cyane hanyuma umuhagara ciyamufubatisha amafaranga. Iyo ngeso ngo yama yibonekeza muri iyo ntara abakunze kuhagirira ingorane n'abatwara amapikipiki. Ibintu vyama vyabaye kenshi na kenshi amatari bo barahagorora aho Muyinga mu gihe umupolisi ukabona imodokari y'igipolisi iraje yiruka kishikifata nkana gusaba n'idokima basi bavuge bati imidokima z'intuze nyemoto bo bico bakeneye ni amahera gusa ngoraniro ntibabona yuko nyigutwa Kenya twebwe nta hantu dukura amafaranga. Mu gihe igipolisi gisanzwe gikorera leta kandi bakaba bahembwa na leta nyene abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga basaba ko iyo ngeso yo tuzwa kuko duke baba biriwe baratarataza ngo batunge imiryango yabo bidakwiye ko batunyagwa ku gikenye cabo bategetsi mu gipolisi. Uruganda rwa Europeya rukaba butashoboye kuronka uburongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga co kimwe na buramatari wayo.